DFTV. Tunda juhudi. DFTV. Tunda juhudi. Ndabaramukije nshuti wakunze ibiganiro kuri DFTV mukaba muri kumwe na Belyssa mu kiganiro History News. Behind the camera akaba ari so black yamakora ibikora nka kugira ngo amasanamu abe asa neza nkuko namwe muvyibonera. Muri no nyubako ya DF House twaba dufise umushitsi ntarabarandira reka ndamuha kanya kugira ngo ashobore kubidondora. Ndabaramukije. Mukije. Muraho. Ego. Idondore ku bakunzi ba DFTV bariko baragukurikirana kuno mwanya. Nitwa Dely Belyssa irakoze. Dely Belyssa irakoze. Dinye Belyssa Dely aha uravyumva. Dely ninde akora iki? Dely ni umukobwa ni umunyeshuri yiga université rimwe hama ndafise passion yo kwandika. Wandika genre ibitabo ibiki wandika nandika ivyo ibinjemo muri uwo mwanya ndashobora kwandika sous forme de théâtre amaslam ibintu nk'ivyo. Dely ivyo byo kwandika ubifitiye experience y'igihe kingana gute? Nabitanguye niga wicem cyane vye kujya kwa bagenzi usanga muri kumwandika utuntu nyene nuko nyene vyaje haragiye kiye twatangwa twandika utuntu duto guca haragiye kibize birakura rero kuryo nunzuza n'ikaye. Duruka kubona umengo Dely ari muri mwihiganwa kanaka bimeze gute rijya higanwa ryatunganijwe nabande bimeze gute byari ryari hagiye? Ihiganwa ryatunganijwe na RFI ni ijya ama université francophone donc ni international hama iryo higanwa risaba kwandika ntuzenya text kubashobora gushaka gutora Dely biriko bigenda gute bimeze gute? Ushaka kuntora uca kuri Google ukandika Dely Belyssa irakoze uca ubibona bica biza genre nije nca ntangura gushika hama uca uklikako uca ubona text yanje uhejeje kuyisoma musi yaho hariho ahantu hari option je vote uca uklikako hama bacha kusaba wiconnect soit par email canke par compte Facebook hama uhejeje nabiyetse. Ugerageje kuraba ukuntu biriko biragenda pa raporo y'abandi ubona ivyo bimeze gute? Turacari muri ese nyene ko bitarahera turacari indiri nyishu gusa comme ari international donc turi benshi kandi c'est la première fois donc on va kuri yo site benshi ntibanzi il faut d'abord kondera aba abonné ukubanza kurondera nyene aba followers hama ukazuremfita n'abandi benshi kandi ni site iragoye imeze nk'igoye gukoresha donc benshi usanga bagiye nko kuvota birabagora cyangwa usanga genre bara ari ukuntu ugasanga benshi nta ma email yabo bazi ugasanga nuko bigorana gusa turizeye Imana hari igihe bizogenda neza. Hari abantu benshi bavuga yuko ingabirano nk'izo mu Burundi zidahari kubgawe ni kihe kintu babwira parce que hariho abantu benshi nuruvuga ati bafise ingabirano nk'izo mugabo umengo ntibabibona ntibipasa kubgawe ni kiki babwira? Ingabirano zirahari vraiment nyinshi kandi ishure yose nizemwo n'abafise umuntu usanga nyine tuvyumva kumwe genre twese twandika kandi ingabirano zirahari genre no batumirira
nk'abazifise kwanza bakamenya d'abord kugira ku oze bakubahuka kwe naje iyo competition nagiyemwo c'est vrai simvuga ati je suis sûr nzotsinda gusa faut tenter il faut tenter rero ufise iyo ngabirano ukayikoresha wumva uri inspiré byose ukabikora bikagenda neza on sait jamais. Dely muri no mwanya haramutse haboneka nk'ishirahamwe kanaka rikavuga ati ngomba gufata mu mugongo uyu mwana canke kino kintu yanditse kiri intéressé kuri jewe bizogenda gute ni zihe méthode umuntu yokoresha kugira ngo akuronke? Bonora anos bonora muhira Facebook, Instagram, WhatsApp, ukanora no kwishuri Université Lumière Campus Mutanga. None muri no mwanya nta muntu uvuga ati abazwa Dely komsa umuntu avuga ati aramukeneye arashobora guca kuri kanaka canke ni kuri izo mbuga ngurukana bumenyi zawe gusa no muhira? Abazwa jewe papa mama dafisa la sœur I mean ushobora kuba uvuga ati umuntu agusponsorida cyangwa avuga ati agufashe mu mugongo muri iyo ngabirano yawe usanzwe ufise? Wapi nawaje kubera ndabitanguye ubunye n'umuseti reka igifise ndayikoresha iyo competition donc iba ya mbere. Umunsi hagize umuntu akavuga ati arakugomwe witeguriye gute gukorana n'uwo muntu akavuga ati ngira nshaka gufata mu mugongo reka dukorane? Naryohewe je serais ravie vraiment pourvu yuko aba aronshikana kure anyorohereza ibintu. Après yuko uba wandika nta kindi kintu wumva ukora canke nta yindi ngabirano usanzwe ufise? Bon ikindi nyene sinovuga yuko no ndazifise cyane ni ibintu biri mu ma préférence yanje. Ndakunda ibintu byo kwambika abantu ibyo ndabikunda gusa sindabyinjiramo cyane gusa ikintu nkunda ndakunda kwandika icyo nicyo nkunda nicyo numva ko basi ndi muri babandi bandika cyane gusumba kuvuga. Donc turiko turavugana par message aho ndakwandikira vraiment gusa turiko turavugana comme ça mvuga makeya. Umva n'ubunye wumva wowe no guhura urupapuro n'ikaramu kandika papuro yo kunyishura? Ego vraiment to kwandika ndumva ko no kwishura bien. Dely none ni uwuhe muntu akwenspira cyane mu bintu bya fashion kuko uvuze ko navyo nyene ubikunda? Bya fashion bon usanga nkurikirana amapage menshi cyane cyane Instagram hariho The Mix iyo niyo page cyane inspira na émission Les Reines du Shopping iyo ndaza kuvuga bose barayiraba. Mu ma fashion uprefera nabahe bantu ngaha mu Burundi maze kuvuga ati uyu muntu arambaye imwe muri fashion prefera je? Fanny kubera iki Fanny? kubera yambara style nkunda ndakunda style zijya anya usanga zitari très féminine. Urumva nyene sometime umengo zirabanze uko zivanze pana très féminine. muri izo style burya we birashikoka zambara canke bikunda ubibonye ku bandi bavyambaye? Ndazambara kenshi nizo nambara. Ka makeup ukuntu ntaco kakubwiye wewe Jean? Na ukuntu meze jewe sinzi sinkunda ibintu byo ndavuga gute ibintu byo kwigira umukobwa sana. Sinkunda basi kujya anya usanga byo kwikora cyane babi ndumva nisize amavuta nkasohotse utugore twanje narambere nkashira ko ndumva ko mba myinshi kwitegura. Ako ntibisigura yuko wakisize hari ico gutwaye? Oya naco bintwaye vraiment ndanabikunda usanga bere usanga asa neza nka wewe. Dely nta musi n'umwe umukope warakubwira ati ndagusabye bikora ico kintu? Nabifise. Abakunzi ba DFTV n'amahoro n'abahungu bari hafi kubera Dely ni kihe kintu ubwira amashirahamwe canke abantu basanzwe bafata mu bwongo abantu bafite ingabirano nk'izo onye nakaye kamubatera? Abo bishobora boza bararondera amatara kubera benshi turayafise kandi benshi tunyegeje mu mashuri tunyegeje mu muhira benshi bicaranye ama histoire banditse
boza barafata nko bakorganiza nk'ayo ma competition nko ku mashure canke ubishaka wese hama umwe wese akabona gusokorora icyo afise muri we. Ariyo abantu benshi baba bafise bumva bo gukora ico kintu cyo kwandika canke kumbura nka bakavuga ati ningabirano yanje mugabo simbona ukuntu no bitangura simbona aho nohera kubwawe nikihe ubafasha abantu. Kwandika ni imagination ukandi kumva kuri inspire. Kwandika si kuvuga ngo ni namaka uba ufise byose, urashobora kuba ufise ikintu ijambo rya mbere ryonyine cyangwa ukaba ufise agaseni kamwe konyine ushira ku rupapuro ukandika. Uko wandika niko biza umva ifoka kubanza kurondera yuko uba ufise byose kuva gucambira gushika kucanyuma nimba usaba gatonya konyine tangura ukandike. Uko wandika niko biheza bikaza biri byinshi. Bemese hagize umuntu aboneka akavuga ati jewe naranditse akantu canke nshaka kwandika igitabo canke nshaka kwandika ibinyi byageze hagati numva umengo biracitse urashobora kumufasha umuntu nk'uyu. Umenga biracitse nasubire asoma ivyo yanditse asubiye gusoma araza kumva ariko hari ibindi ashobora kongeramwo cyangwa ugasanga hariho sene tuvuge nko kuri théâtre ugasanga hariho sene imwe yacitwa ikupa byose hari igihe usanga akayikuramo bikabandana. Donc bicitse usubiramo usome ivyo wanditse uvyiyumvire ubifatire n'umwanya wo kuyumvira kubera kwandika no kuyumvira byose ni muri pense. Mbega hoho kwandika burya cyane cyane ntibiba bisabwa na connaissance canke ibintu byo kubuza indimi nyinshi cyane canke ushobora kwandika uko ari kose. Wandika uko wumva uri inspire kirimo cyose ushaka kubyumvamo no mu kirundi urandika. Apart y'igifaransa ni uruhe rundi rurimi uri inspire uri kurandika? Cyane cyane n'igifaransa nta bindi ndagira ndiyumvira kwandikamo. Nagaga jambo bwira abakunzi ba DFTV muri uno mwanya. Bon, abakunzi ba DFTV premièrement ndashaka ndabasabe service kwanza ndabasabye support mufashe mu vote ndabizi murinze muronka ama MB ya YouTube na Google arahari mufashe muce kuri Google mwandike Dely Belyssa irakoze DELY2SA irakoze hama mu vote ndabizi hari igihe bigorana mwiseye makamonye merci d'avoir voté munsaba mukoze mushikane kure naje no contribuer mu gihugu usanga bazanye byinshi bivanye n'ukuntu ari international usanga ça mène beaucoup. Merci. Uyali Dely Belyssa basha je mwumvise ukuntu ya spelling mama yangu naje ngano bisubiramwo mukamwe kumwe na Double D hama behind the camera yari so black nko mwamubimenyereye mukamwe mu kiganiro His Stars News na Dely Delyssa. Till next time.